Ndabaye mwaramutse mwebwe mwese muriko mukurikira ikiganiro Club de la Presse. Club de la Presse igira 82 kaze mwese. Mu kiganiro cuno munsi tuganira ku byo abarundi benshi bita ibitera soni. Ivyo byose ibindi ni umugwi w'umupira nako umugwi w'abakinyi wa box b'abarundi bamaze imisi hafi indwi babohewe mu hoteli Libreville mu gihugu ca Gabon. Ico bazira n'amafaranga y'ihoteli be n'ayandi mafaranga ajanye no kubaho muri ico gihugu atararihwa gushika uno musi. Uwo mugwi rero wari umaze imisi uriko urahiganirwa amahiganwa ahuza ibihugu vya Afrika muco bise zone igira gatatu Uburundi busanzwe buhurikiyemwo. Amahiganwa yaheze ku musi nabo kwigenekerezo rya 18 za kuno kwezi. Nibitera soni rero nkuko babivuga mu gihe abo bakinyi baronke mwashaka n'imidari, ariko uno musi akavugwa ko bataboronse uburyo bw'amafaranga bwo kubaho. Uruhara rwa leta kuba arugwahe muri ivyo byose ko leta yagize iti amakosa nyabuna na yabo bakinyi na yo mugwi wagiye guserukira igihugu muri ico gihugu kubera utakurikije ibisabwa. Abo bakinyi bo bakoze amakosa nyabaki, leta yoba ifise ukuri mu kuvuga yuko amakosa arayo bakinyi, mbega vyoba vyifashe gute? Ivyo nivyo bibazo tugira tuganire n'abatumire bacu uko ari babiri twatumiye hano muri kino kiganiro. Uwa mbere ni Emile Nibasumba, akaba ari umumenyesha makuru yazobereye mu bijanye n'inkino muri Radio Publique Africaine RPA. Mwaramutse neza Emile, bakoze ko twitaba. Uwundi mutumire nawe nyene wazobereye mu bijanye n'inkino ni Desire Tunimana, akaba ari arongoye uruganda kumenyesha makuru rwa Radio Inzamba hagati yakawe. Mwaramutse Desire kandi sangwe. Mwaramutse Patrick. Sangwe ikaze. Murakoze. Ikiganiro rero ni Club de la Presse, bano ni batumire babiri tugira tuganire ku bijanye n'aya makuru avugwa mu mugwi nserukira gihugu Burundi wagiye guserukira igihugu Libreville muri Gabon. Desire Tunimana, uno munsi muravye uko vyifashe, haravuzwe imidari, unaho hariko havugwa bijanye n'ingorane abakinyi baronse. Mbe kuri no saha amakuru ya nyuma mufise nayahe? Amakuru dufise uno munsi nuko ibujumbura naho bavuga ko abo bakinyi bafise amakosa, abo barongozi bo box bafise amakosa, ibujumbura ko baragerageza. Niyo makuru dufise kugira bakura abo bantu mukabaregwa babatahane bishura amafaranga, kuko niho bateza kuyishura. Niho bateza kuyishura kuko amakosa niho bayakoze, niho bateza kuyishura kuko niho barungitsa abanonotsi kuduserukira, niho bateza kwishura amafaranga kuko ni mu guserukira gihugu wa leta wagiye guserukira leta y'u Burundi. Bagiye bati nyabuna amakosa yakozwe n'umugwi wagiye guserukira igihugu, mwebwe mu mutakira gute? Nta makosa na mato yabakoza kuko ngo ntubahirije isabwa. Reka ndabisigure kugira ntihagire abasore kuza barabeshira abantu ngo bakoze amakosa. Umugwi serukira gihugu mu bisanzwe n'uw'igihugu, murumva birumvikana n'ijambo mu guserukira gihugu. Uratandukanye nkuko jewe nawe na Emile twoshingo umugwi bita club. Uwo n'uwi wacu ni entreprise privée. Ariko umugwi serukira gihugu ni wa leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi ni yiwambika, leta y'u Burundi ni wiruha ibintu kenewe vyose bihari. Igituma batakosa ryabaye mu guhaguruka baronse ikintu bita ordre de mission. Urupapuro rw'inzira rutangwa na leta y'u Burundi biciye ku munyamabanga mukuru wa leta. Urwo rupapuro rwarasinywe na chef de cabinet wiwe, ararutira ko umukono twararubonye, vyerekana yuko u Burundi bwavuze bati mwebwe mwabakinyi ba boxer genda muduserukire neza, kandi barabikoze. Nukuvuga yuko nta kosa na rimwe bakoze, ahubwo leta no kwigovyora kugira abantu bumve yuko atakosa yakoze mu gihe ari bitera soni yuko biraba ku mugwi warungitswe n'igihugu. Na ubundi abajya abantu nta kosa na rimwe bafise, kuko leta icerekana ko leta yabarungitse nta kindi na kimwe atari ordre de mission. Emile Nibasumba, Desire ati nta kosa na rimwe bakoze, ariko mu bushikanganje nabo kagira buti nyabuna
hari ivyo batubahirije turumva yuko hariho nico bita n'uruhusha bita accreditation rutabonetse ku gihe mbega hari amakosa hari utunenge mubibonamwo mwe kugira umushikiranganje tugira tuti aha haravuga ukuri oya muri kino gihe mu bushikiranganje nta ico kibazo ubu ntibariko bariyumvira ngo bagiye nibo bafise amakosa canke bariya nibo bafise amakosa ubu ikibazo kihari nuko ubushikiranganje buriko burarondera ukuntu bajya abakinyi bava hariya kugira burihe ubu nta vy'amakosa bavuga bati turiko turabijamwo inyuma gatoyi hoba hari coba kiri inyuma coba catumye bashika aho bafungirwa hariya hanye bikosugira n'aka canke n'aka cane abakinyi hari amakosa barakoze oya nta makosa ahari amakosa ahari ni ukubona ubwo buryo butabonetse ubwo buryo bategerezwa kuriya hariya umva bagiye ari bake abandi barasigara bavuga ko abandi bazobasangayo abo bari kubasangayo harimwo uwararongoye ujya mu gwi wose aserukira ubushikiranganje niwe yari kuzazanye ayo mahera ikosa rihari nuko amahera atararihwa niryo kosa rihari gusa ayo mahera nayo akaba ariho na leta leta nagize iti byabaye kubera batavyigenjemo neza bajya baduserukiye oya si kwivuga ubivuga ko iriko irarondera iriko irabijamwo kugira ngo amahera arihwe urumva ico kibazo nta kihari yego ariko bagira bati turiko dushaka gukosora amakosa yakozwe na banaka ubu siko bavuga kubera bariko barariha nejo mbere navuganye n'ujya yararongoye ijya komite yari ijeje gutunganya rijya higanwa aravuga ati turarindiriye gushika mu ijoro turabe ko ajya amahera aboneka kuko hariyo n'abandi twavuganye bo bari muri rurya rukino nyene rwo gutera ingumu hariya mu gihugu ca Gabon bavuga ko hariho n'uwahoze yari mu ndongozi zo mu Burundi mugabo ubu si yakiri mugabo akorera hariya yari yemeye no kuriha ajya amahera mugabo akavuga ati leta inyemereye ko izo ndiha izo yansubiza noca ndayariha ariko urumva n'ubu ntibiradadanuka urumva ko ingorane iri mu Burundi ingorane iri mu Burundi ubu none mbega none amafaranga ko aguma yiyongera ko uca kubwira ikibazo mwibaza ko kiba gikomeye ndetse ni ikibazo gikomeye nyene Patrick none ega umunsi wa mbere niho bari baheraniwe bijya 4,380 ariko n'abantu batanu bari hari urazi ko iyo ucerewe indege hari amafaranga yiyongera ayo yose n'amahera ico cumba barimwo uno munsi iyo hoteli ntiyakibagabiye kubera bari bakirekuriye gushika 18 ikonteri gumiharura niko niya bitari kwiraharura ni kigongo ariko baragira ni yaba atakigongo gihari iyo konteri yo iraduga ico nzi coco amafaranga y'indege yoyo yari yongere kubera ico bita ama penalty iyo wacereye ku ndege ihoteli nayo nyene iteza kwiyongera nkuko ndabivuze kiretse ikigongwe cyabe ni hoteli bavuga ati abana b'abarundi baragoye hano hantu ati reka tube baye bararyamye mugabo navyo nyene muri commerce mu rudandaza nibaza ko bidakunda ikonteri gumiharura leta y'u Burundi rero ivyo bintu byabikwe kwibera karorero kuko subwa mbere Patrick ivyo bintu bishika subwa mbere kameze ni nk'akaranda kateye aho kuko Emile yarabivuze ati urongoye ujya mu chef de la délégation yasigaye i Burundi subwa mbere je nageze kujana na equipe nationale y'umupira w'amaguru muri CAF muri Sekafa muri Uganda turagenda jewe narimenye naririhiye radio nakorera yarandihiye radio Isanganiro turagenda abakinyi turahurirayo turagenda dusanga chef de délégation mundi asigaye i Burundi asigara muri vya bintu byo kurondera amafaranga impapuro kuva muri ministère kuja muri secrétaire du gouvernement kuja muri finance kuva muri finance kuja muri BRB kurondera amafaranga karandire barayizi haize nk'amezi 3 canke 4 karandire bayizi ko bazokina mugo atanga kurondera amafaranga hageze ku burira indege ico gihe
chef de délégation agiye kuza equipe igeze mu gice cya kane gishiri cya nyuma muri quart de finale abakinyi aho baciye nk'indwi nka zibiri oya yari nke kubera inkino bazikina banyarutsa ni nk'indwi imwe abakinyi ntibagira iki ntibagira Fredo Mission bakora yasigaye Bujumbura ntibagira amazi bari bafise najya mu hoteli bateza kugira entraînement kabiri ku munsi mu gitondo no ku mugoroba umukinyi n'imiburiburi kuri entraînement imwe n'imiburiburi anywa amaritiro abiri y'amazi ico gihe baratunzwe ni ico gihe maze kugira reportage yiwanje bakavyumva kwisanganiro muri diaspora barikurikira hari abantu baba sportif abiburaya tuzinanye bampamagaye bambaza ati ivyo koko nuko biko biragenda nanje ati nobeshera iki baca barambira ati reka turabimwe twofasha hari umwe yarungitse sinibuko namba 100 euro wundi ararungika nkaca afata ayo mafaranga bakacisha kuzina ryanje nkayatora nkaca njana na bordero nkashikiriza kapitene na entraîneur yari Adera Murushe entraîneur kapitene yari Selemani bagaca bagira gute bagaca genda kugura ayo mazi bakeneye gushika naho muri ambassade yo muri Uganda bavyumva naho nyene bavyumva ko ico kibazo gihari nabo nyene barazana amazi baraterera muri ambassade barazana amazi mbwo urumva ko ari bitera soni Fredo Mission yabo irahari isigaye Bujumbura bariko barapfira hariya kandi barindiriye resultat kandi ikibabaje nuko je cyama cimbabaza cyame kimbabaza kuva kera hose nkiri Burundi nuko uko kuntu bafata nabo bakinyi bagaca barondera ko umwimbu iyo batawuronse bakidoga bawuronka naho babategetsi bagahindana kuri aeroport baje kubakira baza kwakira ivyo batateguye nico kintu kibabaje cyane baravyitira kubera iyo bagize yamabira ivyo bakoze nivyo bashira imbere ngo umugwingo w'umupira ngo wagize uko ngo umugwingo wa handball ngo wagize uko ngo umugwingo ngo wa boxing ngo wazanye ibi ngo umugwi wa karate ngo wazanye ibi ukahiga uruhara rwabo mu vyo bakoze kugira midarize ukabibura ukabisanga ku rutonde rwabo urakoze neza reka tugaruke kuri bibijanye n'aba bari mu gwiserukira gihugu wa boxing uri muri Libreville mbega ugerageje abakinyi wibaza ko bamerewe gute uno munsi uravye harimbuye neza ariko uno munsi bikaba baboshwe wibaza ko bavyakira gute ku ruhande rwabo je nibaza ko bamerewe nabi na cyane cyane ko urukino rw'umupira wo guterana ingumu nago nyine rubakora ko gukubitwa ingumu n'abajya abagabo bo mu bihugu bya Afrika y'uburengerazuba urazi ko nabo nyine batabahagahenga ivy'urukino barabimenyereye niwo mwuga batoranye gukubitwa ingumu nibisanzwe byo barabimenyereye nivyo nabo bazikubita abandi kandi ni naco catumye batahukana irya midari ibiri y'umujumbu ariko ukuntu bamerewe muri kino gihe nibaza ko batamerewe neza kubera umaze indwi yose mu mahanga igihugu cyawe kitariko kirakwitaho kandi cyategerezwa kubikora ubumerewe nabi aho tuba turetse kuvuga ukuntu babayeho muri rya hoteli bashikiyemwo ejo nareko mvugana n'ujya arongo irya komite yatunganije rigahiganwa aravuga ati twebwe turagerageza kubavugira kugira ngo ntibabasohore mu hoteli ngo ariko hari ikintu tudashobora kubuza hari ikintu cyo gufungura bafungura nabi bafungura rimwe ku munsi kandi bigoranye kandi bigoranye mbere hari umunsi yariko arambwira ati nyene hoteli yariko arambaza mbega twobandanya tubafungurira urumva ko ibintu bigeze ibintu bimeze nabi babayeho nabi ntibazi umunsi bazovirayo hariya ico n'iyindi ngorane ni nk'uko bari mu gahinga bari mu gahinga ntibazi ejo ingene hazoba hameze urumva ayo mahera atarishwe ntibazi ukuntu bizobana ku munsi wa mbere urongoye hoteli yari yagize ati tuzobasohora ariko ntivyabaye n'ubundi kuko bajya bari muri rujya rukino rwa boxe gukubitana zirya ngumi nyene hariya urumva bari kumwe ni nk'abagenzi ni barabaye nk'inshuti baragerageza kubavugira bati ivyo byose nimubasohore nimubagumiza barafatana mu nda babwira ati nimubareke ntacyo turiko turavugana n'indongozi zo mu Burundi kumbure
ikibazo kizotorerwa inyishu. Nico gituma n'ubu bakiri hajya naho wumva bafungura nabi, urumva nta kundi nukurindira nyene leta y'u Burundi gakura ico kibazo mu nzira. Iganiro ni Club de la Presse kigira 82 turiko tuganira ku kugene umugwi serukira gihugu wa boxe muri za nkino zo guterana ingumu u Burundi wifashe uno munsi aho uri mu gihugu ca Gabon Libreville, bakaba bariko bahabonera ivyo abarundi batari bake bita ibitera soni. Turi kumwe rero n'abatumire babiri, Desire Hatungimana arongoye Uganda kumisha makuru kwa Radio Inzamba gateka kawe, twaba turi kumwe na Emile Nibasumba akaba ari umumenyesha makuru wa Radio Publique Africaine RPA, bose bakaba barazobereye mu makuru ajanye n'imyizire. Uti si bwa mbere ibintu nk'ivyo bishika, mwabivuze Kampala hari mu bijanye n'umupira w'amaguru, uno munsi ni muri boxe. Mbega leta biva kuki? Ingendo ya leta nibaza yuko ubwa mbere badaha agaciro inkino. Ntibaha agaciro inkino, ariko bateza kuziha agaciro kuko hariho n'ubushikiranganje bwazo Bubijeje nico gituma zateza kuronka agaciro, kandi burya inkino zifise akamaro kanini ya cyane. Abarundi batari bake barabizi, n'igihe hari ikibazo cy'umutekano muke 1993 na 4 inkino nizo zasubije abantu hamwe, amakarita yaragenderanire kubera inkino. Inkino zifise uruhara runini cyane gose kwisi nzima. Kubona rero leta yigenza gutyo no kuvuga yuko hari ukuntu gusuzugura izo nkino, mbere nkabona yuko n'ubushikiranganje bw'inkino nabwo nyene bugayitse cyane. Buhabwa amafaranga make kubera ajya amafaranga mu bisanga bakoresha arategurwa muri budget y'igihugu. Abarimwo n'amafaranga agenewe inkino mpuzamakungu, iyo rubrique irahari mu bushikiranganje. No kuvuga yuko rero ayo mafaranga ni make ugeranije ziba zizwi canke mu bisanzwe inkino zitabaza zarateguwe mu bisanzwe ingene biteza kugenda muri ministeri ya sport, uko bateza kubikora bateza gukora n'amafederation. Kwa amafederation afise calendrier ikirangamisi c'ingene bizogenda umwaka wose. Kubera federation internationale barabiteguye gaheza amafederation yo muri mu kontina nagahereza amafederation nationale ikirangamisi kiba gihari. Nk'ubu unya dufate nko mu mupira w'amaguru, inkino zizoba ikirangamisi kirahari. Dufate nk'ubu unya inkino zigiye kuba hazoba igikombe cy'isi yose c'2022. Nk'ubu unya barazi ryari tirage story zoba, barazi n'amatariki naho batazi ibihugu bizohura. No kuvuga yuko rero byose byamayipanze neza biteguwe. Muri basket muri FIBA barazi inkino zose ko zitonze. Mu karere ka gatano inkino zose zingene zitonze. No kuvuga yuko muri budget bateza kubikurikiza uko onya. Mugo rero mu Burundi icyo tumaze kubona umupira w'amaguru waramaze gutwara uruhara yindi migwi. Ariko kiretse ko umwaka bagiye muri kane, ariko urumva yuko byaba byanabaye mu karere tugiye turetse yuko byarabaye, ariko amafaranga bobo naho yacate byatinza akabashikira. Mugo muri Gabon ubu nta Fredo Miso bafise intuze ya umupira w'amaguru twara buryo bwinshi cyane, hanyuma bagaca bashaka kwibagira n'izindi nkino. Niba nashaka bugize izindi nkino mu Burundi ni nkuko zitabaho, abanyina amaklube banyina amafederation barimenya, ugasanga muri handball bagiye gukina Zanzibar bagiye ni bisi kilometero 1800, ugasanga basket bagiye kwirihira, ugasanga volley baje kwirihira. Football yoyo uno munsi hari ikindi kintu ciyongere ku gisomba itwagwa n'umushinga n'umukenguza amateka atwara inama nkenguza amateka y'u Burundi, ari mu mugambwe CNDD-FDD utwara igihugu, ariwe no mu biyumvirangira abashikiranganje nawe ngira muri ako kagwi kabiyumvira baza abashikiranganje abarimo. Ahamagaye umushikiranganje wa jeunesse sport wa Murantunga vyarahindutse ubunyane wa sport na culture, amuhamagaye mu kumwitaba yitaba fukame. Ahamagaye umushikiranganje w'ikiga ca leta nuko nyene natwe mu tuba dusigaye baca baduhereza ya football.
ko arico byafashije kugira mu gusekura igihugu ushobore ku sinobereka kubivuga kuko kuva Reverana ashikiriye federation kubera ijunja afise mu mugambwe ijunja afise muri politique nta n'umukinyi kera ndibuka federation itwagwa na Lydia barashaka kwimvira nk'abakinyi bashika 10 hanze mugabo akavuga teka tuzane batanu nubwo buryo dufise abandi bakabareka uno munsi equipe nationale y'u Burundi ikirango abakinyi abo bahamagaye 28 bategura kane 27 bakina hanze y'u Burundi uravyumva no kuvuga bose ko atari umwigeza buri tike ayo mafaranga avahe ko kera ataboneka niko ico gitsure sinova ko n'igitsure igihagararo muko ico gihagararo cya kivyura igitsure urumva uno munsi rero abakinyi baronka prime abakinyi nta ukibura billet d'avion abakinyi ico bakeneye cyose bakironka amashira hamwe no munsi ariko arahindana kugira terere mu guserukira gihugu wibaza ko kubera yuko bakunda umupira w'amaguru cyane no kugira baboneke neza imbere y'abategetsi batwara igihugu ejo ni hagira ico bakenera nabo baborohereze ko bagize ico batanga twizere yuko kumbure ico gihagararo kizoteza imbere umupira ariko ikibabaje nuko sport simba intamba mugamba ziko ziratembera no arashaka mugabo yabo bategetsi b'umugambwe bategetsi ba politique batabigira umupira gusa bakabikorera amasport yose asigaye ndakurahiye ko Burundi bworonse imidari myinshi cyane kuko nkuko ndabikubwira muri basket urunani rwatwaye zone 5 inshuro zitatu muri judo muri karate imidari barayimaziga muri kano karere nagomba ndakubwire yuko yaba ubwo buryo bukoreshwa mu mupira w'amaguru hari abandi bategetsi bafite igihagararo cya Reverana bakabushira muri izo sport urundi gutera imbere cyane mugabe kibabaje biko birafasha football yonyene ayandi ma equipe ariko arahera mu gahinga kubera atagira uyavugira Emile Nibasumba urantongana na kwimijambo ndeze kasigura ibintu bikomeye uravye uruhara rwa leta bigatubwira tuti uruhara rw'umushikiranganje wenyene ko yagira ati hariho igihagararo c'urongoye sena muri football muri zindi nkino za boxe n'uruhara rw'umushikiranganje wenyene canke biboheye niwe ari hejuru ya bose muri buryo bushikiranganje bwiwe mu bisanzwe niwe ari kubitunganya kumva impusha ziva henshi hari ubushikiranganje biga ca leta usora amafaranga hariho secretariat leta itanga impusha hakaba n'ubushikiranganje ivyo byose birashobora gutuma ibibazo bizitira ariko niwe abibazwa ubwa mbere kubera niwe ategerezwa gusigura ati mu bushikiranganje bwanje ndakeneye uburyo bungana gutya kubera hari umugwi wa box uzogenda mu misiza mu gihugu kanaka bazokenera yangana gutya mu kwezi kuza hazoba inkino zimeze uku dukeneye aya niwe ategerezwa kubisigura adafise ijunja rero yo kubisigura hari abandi bamubuza bati ivyo reka jana hiyo canke iki urumva uyo ntabakwiye ku ubushikiranganje urumva buba bumunaniye umushikiranganje w'inkino yo kuri iki mu gihe bashigize aho babwira bati turari gutaye mu maso ari nka jewe noca ndababwira nti bayi ndatanze imihoho ni murondera uwundi keretse ko bitari mu mico y'abategetsi b'u Burundi biranagoye mu Burundi kuko urashobora no kubizira kubera utanze imihoho urashobora kubizira bakubwira ati wewe nibiki utanze imihoho kubera iki ariko arashobora kwegera bajya zirya ndongozi bajya bo hejuru b'igihugu akabwira ati ibi bintu je vyananiye kubera iki niki je mbona vyiza no tanga imihoho naha tuyitanga akavuga ati mbona inyishu ari gutanga imihoho kuko sinshobora kubandanya nkoruko canke umuntu atahuye neza yagira ati hari ubundi butegetsi atari buryo tubuze gufata ingingo buhari bukakubuza gukora urumva nawe ntubishoboye mu ngiro no kuvuga ko ibintu bikorerwa ahandi bikorewe ahandi kandi ari wowe uri hejuru y'ubushikiranganje biza kubazwa wewe urumva ntavyo ubushoboye byiza wo bireka ukabisa abandi tuko tuja mu mpera z'ikiganiro none ingaruka zavyo nizari mu nkino z'Uburundi ingaruka mu nkino ni ivyo byose tumaze kuvuga uko abakinyi babuze amazi muri Uganda uko
bajya bakina ujya mu rujya rukino rwo gutera igipfunsi bamerewe ubu muri Gabon bajya rimwe ku munsi batazi iyo bizoherera imiryango yabo yasigaye mu Burundi ntibazi ryari bazosubira kubonana amahera aguma yiyongera hariyo n'abariko baravuga bati twe twashaka kuyariha mugabo leta niyemere ko izodusubiza bakabona leta igumye kwega ibirenge urumva no mu mutwe ntihameze neza izo zose ni ingaruka hanyuma no muri bagiye kina boxe harimo umwigeme akiri muto nkujya biramugirira ingaruka kumbura avuga ati ko batariko baratwitaho none tuzobandanya tugira urukino mu myaka iza bizobandanya ukunyene bizohinduka ntabazi neza ukuntu bizogenda urumva hari ingaruka nyinshi mbi n'abantu bazodebukirwa ati mana ingaruka mbega zoba ari nkiza ikibazo ni cakindi urugo rwaruka iyo mikangara izogera giriti turahevye mu bisanzwe mu Burundi yaba bakinira amafaranga nta muntu abagikina kuko nta mafaranga ari mu sport y'u Burundi ugereranije n'ahandi nonga muri kano karere konyene abarundi mu bintu vy'inkino n'abanyuma dufate bashaka umupira w'amaguru hitwa ko bahemba nibaza ko mu Burundi atawuhembwa 100 vy'amanyarwanda mugabo ngaha mu Rwanda hariho n'abahembwa miliyoni urumva kandi abarundi bafite tara nyinshi baraza nk'aba bakayahembwa koko mu Burundi rero amafaranga mu bisanzwe n'icari kibazo ko bakinyi mugabo iyo yagenewe wategezwa kuyaronka kubera uyu muntu agiye muri mission muri sport umukinyi kubera baba bafata en charge umukinyi yandikiwe $300 muri séjour yose azomaraye umu officier $400 amafaranga bateza kuyaronka kuko mu bisanzwe ya ordre de mission basinya niyo bacajana muri finance la finance gace idebloka amahera kuri ya rubrique ya y'inkino mpuzamakungu ya ministère no kuvuga yuko iyo frais de mission yabo bayikenera nkuko Emira ivuze harimo abana abajene bakiri bato ushaka gusanga ujya mukobwa yiga ugashaka gusanga ajya amafaranga yamuhiye Minerval ugasanga iyo muguriye akarato kuko uzatwara muri sport akamugurira kimono yo kuzaraja muri entraînement ugasanga harimo nk'uwiga muri university ugasanga niyo ahiga mu Minerval ugasanga kugiye reka abandi ko yateye imbere iyo avuye mu higanwa atasha afise ko $4 mu mufuko anahamagara n'urunganwe bakicara akabereka ko ari umukinya ageze hejuru bigace bituma n'abandi bashaka kuvuga ati natwe twokwijukiriza inkino mu misi nitwe tuba dufise amafaranga bigace bimutiva rero uno munsi rero aho bigeze ntibiriko biraha intege urundi gwaruka ahubwo biriko biraca intege ugwaruka kandi inkino akamaro zifitiye Burundi bari bakwiye kuzitaho gusumba n'ivyo bindi bariko baritaho kuko burya je namenda bivuga kuva kera umupresident wa club ujya mu ntarongoye club ari ya volley ari ya basket ari ya football bajya bakinyi bose atunze niho bagurira ibirato amafaranga yiwe niho bagurira abara déplacement amafaranga yiwe hanyuma akaba ariko aragira gute niho bavuza iyo bagwaye hanyuma akaba ariko aragira gute nizo ngumva bakubitwa yatahanye igishunduri niho muvuza uravyo urumva kenshi iyo bagiye ugasanga rero ikintu usanga bagifasa ingorane mu mutwe uravye nk'amafederasiyo ari mu Burundi arenga 200 amafederasiyo ugasanga afise amaklub arenga imwe federasiyo imwe usanga afise amaklub arenga 10 ugaca usanga bariko barankadira ugwaruka rw'u Burundi kandi leta ntibahemba aho leta kubatera intege ngo ishimwe amafaranga menshi muri bankadira magwaruka ko amaze kugwaruka rero utari yankadire havuka ibibi vyinshi ugwaruka rushaka gukora ibibi vyinshi igihe rudafise ariko baragwitaho nico gituma jewe namavuga nti leta nyabona nishira amafaranga muri yo sport kubera umwana yari muri sport yumvira neza misi yose kandi kiretse kwimvira neza gusa aha ni iteka igihugu iyo baronse umudari burya Burundi bwacu yubaye wa mbere naho buri muri Japan naho buri muri Ende idarapo ry'u Burundi riraduga bakarimba Burundi bwacu bakayivuza kubera umuntu yagiye gukina igihugu kikamenyekana uno munsi rero kiko kiramenyekana mu bibi kiri mu bitera soni aho igihugu kinarigwa no kuriya amadolari adashika 5,000 urumva ico gihugu kwisi kirungika abantu kikananirwa no kuriha $5,000 ico gihugu kwisi umva bwise uruhero hara si bitera soni sozera amire byogenda gute kugira muri kazoza ibintu nk'ivyo ntibisubire gushika ndeziragiza ati nibitera soni muri kazoza nibaza ko naho kumbure hari aho bivana n'uburongozi buba buhari intwaro ibihari ariko muri kazoza
nko muri ico gisata c'inkino n'imico kama bari bakwiye kugira ivyo bintu kurondera izo mpapuro bakazirondera hakiri kare kuko baba babizi ko hazoba ihiganwa mu kwezi kunaka bakabirondera hakiri kare ntibaze kubirondera ku munota wa nyuma aba nk'ubu hariho abakinyi batanu bose batagiye muri iryo higanwa hagiye batanu basigara i Bujumbura uwari kubarongora aserukira ubushikiranganji nawe nyine asigara i Bujumbura ngo ariko arondera ayo amahera gushika ubu ataraboneka bamaze indwi yose irenga ihiganwa ryaraheze nibaza ko boza barabigira kare naho kumbure ntawe uzi ko bizoshoboka muri kazoza ka hafi ariko bo bitegekanya bakavuga bati ibi bintu nukuza turabigira kare kugira ngo isango rigeze tuzobe twamaze kubiheza byose kuko ubu ku isi yose mbere ntibariko bavuga ijya midari bajya barundi baronse ubu bariko bavuga ingene igihugu cananiwe kuriha amahera 5,000 arenga navyo natwe turiko turavuga biga vy'imidari umengo baravyibagiye kuko n'ishusho ry'igihugu riba ryononekaye nivyo baguma bavuga bati ico gihugu cananiwe kuriha biga vy'imidari nta ubita ku mwanya muniniya urumva n'ishusho ry'igihugu rica rimera nabi ego cane Emile Nibasumba ni namwe nsozera kino kiganiro kumbure nsozere nkeza ry'amikangara y'abarundi ku midari baronse muri kija gihugu ca Libreville naho bariko habonera ibibazo wakoze Desire ku nterano yawe muri kino kiganiro nakoze nanje kuntumira yego bakoze nawe Emile Nibasumba kusigura tanze kubijanye n'iki kibazo bakoze namwe bakunzi ba Club de la Presse mwariko muradukurikira iganiro cagira 82 ikindi gikurikira kigira 83 azoba ari ku munsi wa gatanu aya mango na utaha